Reka tubakengurukire inshuti banywanyi bacu bari irya nino mu karere k'ibiyaga binini, namwe mu twumviriza muherereye irya nino mu makungu agiye atandukanye azengurutse igihugu cyacu cyiza, namwe mu twumviriza muherereye ahantu hose hagiye hatandukanye ngaha mu gihugu cyacu, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Tubahaye ikaze y'amakuru twabateguriye uyu munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2024. Uyu munsi rero turibanda cyane ku bashatse gutembagaza ubutegetsi, turaza kubyumva idonido y'amakuru twabateguriye, kandi turaza kuvuga ko abakozi ba leta bacererwa ku buzi kandi bakanasiba uko bishakiye. Turaza kubyumviriza neza idonido y'amakuru twabateguriye, kandi turongera turabe ku mugambwe CNDD-FDD uri gukumira abandi mu matora azoba mu mwaka w'2025. Turaza kubyumviriza neza, ntuze gucikanwa n'aya makuru ngo ujye kure cyangwa ngo ufunge y'imbonesha kure yawe. Turayifungura ukoresheje YouTube, kandi tukwibutsa gubyonda ko urebe munsi video twabakoreye harimo akantu kameze nk'akakengeri, turagabyonda ko turagenda ukurikirana ibiganiro bigenda bitambutswa kuri imbonesha kure yacu, kandi ari nayo yanyura bukoze ikintu cyiza cyane kandi kidufitiye umumaro, kandi nawe kigufitiye umumaro ku biganiro tugenda tugushitsa ko, tugenda dushitswa ko n'abamenyesha amakuru bacu bagenda bakorera irya nino ngaha mu gihugu cyacu, cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Bacu baragenda batohoza neza amakuru bakadushitsa ko, natwe tugafata umwanya wo kongera tukayatohoza tukagushitsa ko ameze neza kandi haryoheye amatwi. Reka rero twumvirize neza idonido y'amakuru twabateguriye uyu munsi. Abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015 nta kigongwe bakwiye kuronka. Reka tubyumvirize neza. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhizi Petero Nkurunziza atacigongwe bakwiye kuronka, kuko ivyo bakoze ni ibyaha by'agahomera bunwa. Kubwiwe ngo ababikoze ntibibaze ngo byaraheze, aho bazoba hariho hose bazoguma baronderwe bahanwe, kandi nta n'umwe ushobora kubikuraho naho yoba umukuru w'igihugu. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha amakuru bagiye batandukanye bakorera ngaha mu gihugu cyacu, aho yabivuga binyuze nyuma y'inama ya komite nkuru y'umugambwe CNDD-FDD yabaye ku igenekerezo rya 22 kugeza 23 Ndamukiza mu mwaka w'2024. Reveriyano Ndikuriyo mu majambo yagikomeje kugenda ashitsa ko ku banyamakuru, avuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakoze ibyaha bikomeye by'agahomera bunwa, kandi ntibishobora kwibagirwa. Ababikoze bashatse gusenyura demokarasi y'abaturage y'abanyagihugu ngaha mu gihugu cyacu, kuko umuhisi Petero Nkurunziza yari indongozi yitorewe n'abenegihugu biciye mu matora ya demokarasi yakozwe n'abanyagihugu. Abashatse guhungabanya inzego za 2015 aho boba bariho hose bazoronderwa bahanwe n'ubutungane nk'uko bigenwa mu mategeko y'igihugu. Abarundi batari bake baragiye mu myiyerekano yo kwiyamamariza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, bavuga ko kitubahirijwe n'amategeko ibintu bitari bike.
byarononekaye ku igenekerezo rya 13 Rusama mu mwaka w'2015 niho habaye itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umuhizi Petero Nkurunziza, ariko nubwo bitaje kubahira ngo babutembagaze buveho, byoje kubapfubana. Reka twongere twumvirize neza iby'aba bakozi ba leta bacererwa ku buzi kandi bagasiba uko bishakiye, bagiye guhanwa biboneka. Umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wayo Jerome Niyonzima amenyesha ko hibonekeza abakozi batacubahiriza amasaha y'akazi bagasiba uko bigombeye ku buzi bwa leta, bigatuma igihugu kidashobora kugera ku yambona kazozo mu mwaka wa 2040 kugeza mu mwaka wa 2060. Abo bagiye guhanwa bimwe biboneka. Ibi ni bimwe mu byapfundikiwe mu nama nshikiranganji yakoranye igenekerezo rya 17 Ndamukeza mu mwaka wa 2024 irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Inama nshikiranganji yakoranye ku wa gatatu igenekerezo rya 17 Ndamukeza mu mwaka wa 2024 irongowe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu byo bariko bariga harimo amasaha y'akazi ku bakozi ba leta, aho basanze ku buzi bwa leta bwinshi abakozi batacubahiriza umwanya w'akazi, bamwe bagasiba uko bashatse abandi bagacererwa uko bigombeye, kandi ivyo bikaba biza kunigera mu menshi yambona kazoza yo mu mwaka wa 2040 kugeza mu mwaka wa 2060. Nk'uko byashikirijwe umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi Jerome Niyonzima akaba n'umuvugizi wayo, mu majambo yagiye akomeza gutangaza yavuze ko amasaha y'akazi no kuva isaha imwe y'igitondo gushika isaha 9:30 y'igamo, kuva ku wa mbere gushika